Mimi Miley gutabana gutumugabo ariko gagundose byagakwiye kwinjiramwe abantu ivy'umuryango canke ivy'umuryango bibabizi bajya nyene batandukanye babazi icatumye batandukana. Ngira mvuge kino kintu Claude hamwe na Mimi Miley bumve neza yuko bakoze ikosa rikomeye cyane kuko kino gihe niho bari bageze neza yuko ajya makimbirana bigeze kugira niho bari bageze neza yuko boje ahantu hamwe kugira barere abana babo bagira kuri babiri b'abahungu apana kuza kwiyeskiza kuvuga ngo Mimi ngo yarantanya abana. Claude yumve neza yuko yakoze ikosa siko kuza kuvuga biye ibintu by'umuryango kuri social media ntivyari bikenewe kuko abantu bakurikirana Kings Family Burundi bro bafise imiryango bafise ibibazo byinshi mu miryango yabo. Nivyo Jojo ari mu bantu baramuye Meja siko kuva na kera cyane na ba Mr Kani batarayizamo nabawe tubose nabawe Keve Gatoze narumvise imengo yarapinze Joachim ngo si papa wiwe muri industry kandi wibuke neza biravuga yuko ko Keve 14 nuwo bongeyemo ariko nabatsimamanda hari gihe barengera caruka ngo babishizemo inzigo bro siko Fanny Lavine hamwe na Noraske tuzorindira mariage tuyibura. Ni poste zibiri yanze kuri Alice niyo kuva muri timu mutima. Ariko ubona neza yuko hari kintu kimwe tutaba dukwiye kwinjira nko muri family. Hello mabibi na mabwana, wacha niwasalimie sana, niwaambie kama nawapenda sana everybody. My name is MC Goragoza Mutarambika kuva muri Kings Family Burundi. Umuryango wagutse cyane ndakumenyesha yuko inyuma ya kamera turi kumwe na Joba mwitwe Rukundo rw'abantu. Ni watuma amashusho ano majwi mwumva abashika ko ameze neza. Nkuko nambibemereye misi yose ndabazanira ibintu biri update. Ama content ali update. Nkuko mubibona no munsi turi kumwe no mwitwa asigaye ari mu brand ambassador w'igihugu cyacu Burundi. Umuntu akora analyse nake igakwita Dika. Ikanda kwakire cyane mu bwami bwa Kings Family. Bwana asante sana mu bwami bwa Kings Family Burundi, reka ndabashimire cyane kuko muri kino gihe turaboneze yuko muri no mu kazi hama kubambonye ijyambere bagusasi ijyambere umengo karibu sana tukukumbuye aho. Sawa, nitwa MC Gundos kuva kuri Ana Share DC57. Ndazi neza yuko benshi bahora dukurikirana hagiye tsantswanye ariko ubu no munsi tuje kugira tuyaga ibigiye tsantswanye nogira saba babandanye bashigikira Kings Family Burundi kugira na kino kiganiro baze kukirangiza bumvirize ukungene tuzuba twapanze ivyo tugenda tuyage kuno munsi. Kandi ndagushimira cyane kunyakira mu bwami bwa Kings Family Burundi bro. Muryango ukundana cyane, muryango ukunda abaririmbyi, muryango ukunda aba influencer, muryango ukunda abantu bagutse cyane. Ego. Yes. Uno mutuje kuyaga, tuje gusesangura kubijanye na filme yacu kugeza ino saha mu Burundi. Uno musi filme yacu ibega iko yicwa hehe. Filme yacu ikireka gushikikirwa hehe. Canke filme canke abakinyi bacu uno musi bako bitwara gute. Aho nyene tukiri ngaho nyene ndashobora guhera ku gakuru kamaze imisi ko karasirikira cyane kavugishije abantu benshi kavuga kuri Mimi Miley gutabana gutumugabo ariko gagundose ndiko ndagerageza kumva byagakwiye kwinjiramwe abantu ivy'umuryango canke ivy'umuryango bibabizi bajya nyene babana bajya nyene batandukanye babazi icatumye batandukana. Ahubwo gusura kozi cyane reka ngaruke kuri kino kintu tuvyemeranye Mimi Miley na Claude reka uyohoze ya mushingana he wiwe bumve neza yuko aho bicaye bumve neza yuko biyagiriza ku mutima kuko barakoze ikintu kitaryoheye abantu benshi naho byari biheze hari haize igihe kinini babivuga ko ariko bigiye kugaruka ubu muri kino gihe aho ubona neza yuko ngira mvuge kino kintu Claude hamwe na Mimi Miley bumve neza yuko bakoze ikosa rikomeye cyane kuko kino gihe niho bari bageze neza yuko ajya makimbirana bigeze kugira niho bari bageze neza yuko boje ahantu hamwe kugira barere abana babo bagira kuri babiri b'abahungu siko apana kuzana ibintu bya social media naragize kubivuga kuri Ana Share twese turafise imiryango bro siko hari ibibazo bimwe tutaba dukeneye kumenya mu yindi miryango kanaka siko bijya bibazo Claude na Mimi Miley bafitaniye ntivyari kuza kuri social media. Reka ngaruke kuri Claude yarakoze ikosa rinini cyane iyo umuntu ariko arakwagiriza ikintu kanaka benshi muri inosi
twijukira yuko kumengo tugiye kwishurana kuri social media ariko umenye neza yuko ujya mwanya ufashe ngo ugiye kwishurana n'umuntu yakuvuze umenye neza yuko hari abantu benshi bagira bagucishe mwijisho bagira bagufatirane kandi wowe uza kwibaza neza yuko baza kugutahura nkuko ubishaka ariko umenye neza yuko bagutahura uko bobo babishaka ndagisubiyemo bo bagutahura nkuko bobo babishaka apana kuza kwiyeskiza kuvuga ngo Mimi ngo yarantanya abana Claude yumve neza yuko yakoze ikosa siko kuza kuvuga bye ibintu by'umuryango kuri social media nivyari bikenewe kuko abantu bakurikirana Kings Family Burundi bro bafise imiryango bafise ibibazo byinshi mu miryango yabo bro siko ariko ntibaza nga kuri social media kuvuga ibintu kanaka siko nkamagaruka no kuri Mimi arafise ibintu by'amaranga mutima man siko biya bintu byo kwiriza biya bintu byo kwigira kumengo uri wa muntu bro biya bintu biratuma neza yuko hari n'abantu bagucisha mwijisho siko nimba ugiye gukora ibiganiro tuvyemeranye gushika no saha Mimi twarakoranye ibiganiro byinshi ariko Mimi nta mbaraga afite zikomeye mu kiganiro siko Mimi nta mbaraga afise zikomeye mu kiganiro kuko hari ahantu ushobora kumubaza ikibazo Mimi ukabona rakoro ya mosozi ariko ku artiste siko byari bikeneye kumera siko umenye neza yuko wowe uje mu kiganiro wipanze gute umeze gute apana kucuzana umuntu arakubajije ikintu ukaca uhihutira gukurura mosozi ugaca bigira iki umenye neza yuko hari abagenzi biyo ngaha niko gusa muri cinema huzuye ubujyajya bro siko ndazi neza yuko muri cinema hari abantu benshi bamutera ivyatsi kubera irya ngendo yuko ko nta mbaraga afite zo mu biganiro narabivuze kuri Anashe navuga ati Mimi nimba ugiye mu kiganiro mubarira umumenshi makuru ntakubaza ibintu vya vie prive vy'ibintu vy'abana mwavanye n'umugabo wayo niba bikenewe siko yaga kuri career yawe ufise cinema yitwa Ciramunda man siko ufise cinema yitwa Ciramunda yivuge ko mubarire mutegura ikiganiro n'umumenshi makuru siko ariko mumve neza yuko ahantu bari barakoze ikosa kandi bako bashiramwo ugwanko abana babo bariko barera nabi abana babo muri kino gihe niho bari hageze neza yuko Claude na Mimi baje ahantu hamwe bakavuga ati bakavyihereza bro apana ibintu byo kuzana kuri social media twese dufise imiryango man twese dufise imiryango ariko si lazima ngo tubizane ngaha abakunzi ba Kings Family Burundi bafise ibibazo byinshi mu miryango yabo ivyo bibazo byabo baravyihereranya bakavyihereza bo nyene Mimi Mihaye na Claude icara mwicarika abana banyu ndazi neza yuko gushina ino saha Claude nta mugore aragera asubira kurongora Mimi Mihaye nuko nyene nta mugabo arigera amushaka habuze iki kugira bagire uwo mutima ndibaze neza yuko baba batinya amaso y'abantu ariko amaso y'abantu kuzana ibintu nk'ivi hamangarutse gatoya gagundose hari ibintu Claude nyene yashoboye kuvuga mu kiganiro yatanze aravuga yuko Mimi Mihaye kugeza ino saha yahinduye karanga muntu yandika ko n'umufiye urumva umva ujya muntu ataraja kugira ubugeni urumva ko nawe nyene Mimi Mihaye ivyo ari karagira nawe nyene katari vyiza ariko siremeza yuko yoba yarabihinduye canke kuko nta iyo karanga muntu yiwe nta muntu arayibonamo ahubwo urazi yuko Claude gufata ujya mwanya arakavuga bijye bintu bro abantu baraciye ubwenge abantu badukurikirana mani baturuta ubwenge abantu badukurikirana ngaha kuri Kings Family Burundi bro baraciye ubwenge baciye ubwenge kuturusha naho twe twicarika ngaha kuri migo baranatura bakavuga ati baje bajana hari ibintu bimwe ushobora kuvuga ukaza gusanga yuko ahubwo wikoze mu nda sinza kubyemeza cyane kuko passport yiwe ntayonzi karangamuntu yiwe ntayonzi sinzi ko yahinduye akigira inkumi kandi afise abana babiri ariko nimba yobo yarabikoze yumve neza yuko akoze ikintu kibi kandi cyane mu buzima bwiwe ndibaza neza yuko reka mvuga kino kintu Mimi nivyo uri umusiniste kandi ari ku rwego rwo hejuru muri kino gihe kandi tuvyemeranye best actor hariho bamwe bari bigeze ngo ni bande banaka ariko gushika ino saha yabakubise hasi Mimi kugira uzuronke amahoro mu mutima wawe irengagize ibintu byose mwe mwarapfuye na Claude hamwe na Claude irengagize ibintu mwe mwarapfuye na Mimi kuko ndazi neza yuko gushika ino saha bagiye abantu babiri nta mahoro bafise kuko bafise amaraso yabo abiri y'abana babiri ari hariya umwe atemerewe Claude ashobora kuza kuvuga ibintu kanaka abana bakaca bamubona nabi mama wabo Mimi akaza kuvuga ibintu kanaka abana nabo bakaca bibaza yuko Claude namo yarababeshe bakaca batangura kumubona nabi siko
ico no bahanurira cojo mumve neza yuko gushika ino saha nta mahoro mufise mu mitima yanyu nimba mutarafata umwanya kugira mwicare muririre hamwe abana banyu naho mutobana kubana rega mwaravanye si ngombwa ngo mucamwe bana musubirane ariko kumvikana bukavuga ati turafasha umwanya tugiye gusangira n'abana bacu kugira baronka amahera amahoro plutôt gushika nino saha ndemeza neza yuko abana babo dushobora kwibaza ati yuko ngo ntavyo bazi ariko naragiye mbona abana bo barakuze n'abana bafise abagenzi babo bigana bashobora kuba bafise ama Facebook ama YouTube baraba urakwe ubu YouTube ibintu bya rezo bisigaye bikorerwa cyane bisigaye bikorerwa nico gituma rero Claude na Mimi bumve neza yuko basubirane apana ngo si ngombwa yuko bazosubirana ngo mu nzu oya umugabo n'umugore birakwiye ko basubirana kuko haracari kare sivyo ariko Mimi mu bintu byose nyumva yuko ariko arakora bizogorana kugira ronke amahoro muri we mu mutima wiwe atiyegereje abana biwe siko kuko naka kazi akora ndibaza neza yuko hari gihe ahora yiyumvira abana biwe ugasanga aragiza kanavuga ati je bino bintu mbona umengo sino bibandanya kuko hari ikintu kiri ku mutima kiko kiradudubiza ariko gagundo singarutse gatoya ego ko bivugwa yuko adafise abana babiri gusa afise n'uwundi mwana yoba afise ego aramufise ni hari ibintu bimwe abantu benshi bigeze kuba bihenda ko cyane kuko narigenda bibona abantu benshi urazi neza yuko havuzwe n'amakuru yuko Claude yoba yarigeze gufata ku nguvu Mimi ariko sivyo asiko biri kuko uwigeze kumukubagura ariko sinemeza neza yuko nawe nyene yigeze kumukubagura nta nivyo nzi gusa nagenda bironka yuko ari we yamukubaguye yitwa Moise ari neza na neza imuramvya ni papa w'umwana ujya mwana wa mbere bavyaranye yitwa Prince siko ndagaruka kuri kino kintu nimba iyo bafise uwundi mushinga nahe wibigeze kuvyarana ariko bakaba baravanye abo ujya mushinga nahe papa Prince ujya Moise yitwa Nduwayo reka naramushimire cyane kuko afise imbaraga zikomeye nta kuntu mba numva umengo niki kibuze kugira aze kuri social media numushinga nahe bro afise ikintu gikomeye muri we kuko bino bintu vya industry canke ibintu vy'imiryango kana kandi biba bihuriye nizi mbuga twebwe tuza ngaha kwicara ngaha tuko turavuga ikintu na Claude yarakoze ikosa rinini ya cyane kuza kuvuga ivy'imiryango bari kubihereza hariya nyene ntiba bikenewe bro hari abantu benshi bamukurikirana Mimi Miley hari abantu benshi baraba filme ziwe atangamwe impanuro iki n'iki umva ntivyari bikwiye guca bizana muri nuko nibaza ko ico twokiva ko ntwogihagara ko ku mwanya munini cyane mu gusa ico twohanura nuko bonyene kwabo bo kwiyumvikanira kuko hajya gundosi ico bapfa barakizi bo hajya twe turavuga abandi bose bakavuga hajya barafise ico bare wibaza ngo bapfiki ikintu ca mbere bapfa twaramaze kubona kumengo ibintu vya social media ni ibintu byo gukinirako ariko umve neza yuko social media izi mbuga bro zirakwica canke zikagukiza ivyo bashake bavyumva kuko baracafise yamaranga mutima yabo yamaranga mutima y'ikintu kanaka ngo Mimi yagiye ku mbuga ngo yavuze yuko ngo nta bubasha afise ngo bw'abana banje ngo bwo kubabona hama Claude niko nakubarira yamaranga mutima nawe acagomba ngo aze kuri social media ngo kuri kamera kugira ngo avuge kugira ngo avuge ngo bijya bintu ngo Mimi yavuze ngo yarambeshuje umenye neza yuko abantu badukurikirana bro wowe urashobora kuza ngaha kuvuga ikintu citwa itiku ayo matiku ntiyigera ramba wowe urashobora kuza ngaho ukavuga ati ngo ngiye kwemeza ngo abafana ngo ngiye kwemeza ngo abafana ngo ndababwire yuko yambesheye sawa genda ubemeze none ariko gagundosi tugarutse ngaho nyene ahanye tuko turagaruka muri izi mbuga zacu haraba journaliste basanzwe bakoresha imbuga zacu nyene dukoresha ariko barihwa bakavuga ati wewe genda ugumudindiza Mimi Miley je nagomba tubahe gasopo tugende tubahaye gasopo nagomba tugende tubahaye gasopo ivyo nivyo kweri nimba uri umumenyesha makuru office TV online canke ikinyamakuru kanaka ukaba ukora ibiganiro ngo nintaka ngo makanaka ngo yaguhaye amahera ngo ugende ngo
ngo kumudisinga umuntu kanaka umenye neza yuko kino kinyamakuru cawe nta n'imisi kizonamara uzoga umukoresha banaka mu gihugu ko tuzi neza yuko huzuye impano nyinshi uzoga umukoreye ndagwe nk'akarorero nka Fanny Lavine akakubarira ati bana jewe nakane uzomukoresha ikiganiro uzoga umukoresha Fanny Lavine nyene Fanny Lavine siko kugera Burundi Alvera akakubarira ati jewe nakane turafise ikintu dufa uzomukoresha Alvera wenyene 5v14 akakubarira uzoga umukoresha wenyene ahubwo nagira neza yuko fasha impano zose apana ngo ni banaka guca ngo babandi ngo urumva ngo munaka ngo sinomukoresha ikiganiro ngo nikora ngo nidusangire twicarana none iyi media yawe yaje gukora iki uraza urifata basoma video na famille yiwawe uraza urifata famille yiwawe apana kuza ngo naka baza baramesa yes twigarukire ku bujyajya buriko burakorerwa Major TV KV14 Joachim baraherutse gukora ibiganiro ko baravuga yuko bariko baragenda bakubagurwa bagenda bafatwa nabi kandi impano bona yishigikiye KV14 yarashoboye kuvuga ijambo avuga ati jewe kuvyo nakoze urumva kugeza uno mwanya bari abo muri none na side bariko baragigeze ko baragerageza kuducanga kugira dukinane ariko twemwe ndiko turahabwa agaciro cyo ukivuga ku yiki ukibona ari kiye kintu byo babivako hari ibintu bimwe iyo uri umusineaste canke iyo uri umuntu kanaka ukagira izo nguvu zo kugenda kuvuga ikintu kanaka kuri social media bro basindagwe nk'akarorero Mr Khan Mr Khan ahageze ubu niwe mu cineaste naravyemeza bashake bavyumva ari muri best actor muri new generation muri runo gwaruka ariko raduga ndemeza neza yuko Mr Khan hamwe na Izo Chris reka ndabitwe Izo Chris na Mr Khan ari ba best actor bagira kuri babiri abandi nabo baze bakore hama babashikire siko wowe uri umusineaste ukagenda kuri social media kuvuga ngo je barankumira ngo je bariki niki bisigura neza yuko nturagira ugihagara cyo kubemeza kora hamwe bemeza apana kuza kuvuga ibintu by'amajambo kugira iki niki KV14 hamwe na Joachim ikamanze ndababwira kino kintu Major TV hanigeze nivyo iri heza cyane ariko nimwumva neza yuko mugomba kuzana ibintu by'amatiku yibi vyiwanyu KV14 narumvise umengo yarapinze Joachim ngo si papa wiwe muri industry kandi wibuke neza biravuga yuko ko KV14 nuwo bongeyemo suwo bavanye hariya nuwo bongeyemo navyo nzivyo ayumva ariko nimba KV14 yarafashe etape yo kwandika cinema reka ngaruke kuri rya channel yitwa muri channel ijya Heartbeat mumve neza yuko ikosa bakoze nyine ririho naho abantu bamwe baba bakeneye kwirengagiza kanere ibintu biboneka bro siko nimba dukeneye yuko industry yacu izokira harakenewe neza yuko dutorera umuti w'ibibazo ibigiye bitandukanye kuko hari ibintu bimwe nitwabigumamo iyi sinema yacu nizo kwigera itera imbere tuzoguma tuyibona hanyene nimba KV14 ari mu acteur principal ariko ntaje kuri cover More channel bajya bajama muri Heartbeat bumve neza yuko bakoze ikosa kuko KV14 niwe mwanditsi wayo yarategerezwe kuja kuri cover kugira garagare ariko ndagaruka kuri Joachim yagiye kuvuga bijya bintu Joachim Anthony yarabafitiye uburenganzira kuko iminwa yacu nta mbibigira siko yaragiye kuvuga ibintu aravuga ukuntu ariko ikintu cambabaje ni ikintu kimwe KV14 mu nyishu yagiye yishura nagiye numva umenga akeneye gupinga Joachim kandi ari abantu bamwe bava muri Major TV hari ibintu bimwe tuba dukeneye kuja kuri social media bro twaraciye ubwenge teguye ayumva hari ibintu bimwe tuba dukwiye kuja twese turashobora apana ngo burakeye uraryamye urarose ngo ejo ndagiye gukora ikiganiro wejo ngo urumva umesha makuru aciye guhamagara ngo sibyo nyine vy'amabishikira mimi hey vy'amabishikira bandi bafise amaranga mutima y'ibiki wewe umumesha makuru mugahana program wewe mwenyewe uzingugiye gukora ikiganiro ugashukiye mu kiganiro ku gatebe uriyicaye siko wewe
ntimigeze mutegura n'ikiganiro n'umumenyesha makuru yeah hama yagira ikibazo kubaza wowe ukaca usanga urabomotse urirekuye wamara gushika muhira ngo kweda kantu ngo navuze kugira ngo gakuremo wakavuze kadakenewe ugakuremo wavuze kadakenewe hari ibintu bimwe bimwe tuba dukwiye kwicara tukiga siko Joachim ko yaravuze bijya bintu yeah bro ndemeza neza yuko Joachim ibintu byose yavuze nivyo nivyo ivyo bintu mushake mu vyemere yeah kuko Kevin Gatoza ari umwanditsi wa sinema yeah yari kuje ku makava siko nico gihe Kevin Gatoza n'ujya mukobwa Asta harageze neza yuko baje ku makava kugira tubamenye cyane kuko mimwe turamuzi Kado Haver turamuzi Mr Sami turamuzi si ngombwa yuko ngo baza kuja ku makava menshi cyane kuko yego barashobora kuja kuri kava kugira isinema irabwe na benshi cyane siko ariko bumve neza yuko Major TV iri mu kazi ariko Major TV mukagira akano gatoyi ngo munyerere muze kuvuga kuri social media ibintu bidakenewe bumve neza yuko urugendo rwanyu ruzoba rugiye ariko reka mbaza n'ikintu muri Major TV baraza kutwandika umuntu yitwa Brighton ageze he Brighton Vika bro ntibamubona ariko mugabo tukiri muri Major TV nyene ngaho nyene twarigeze muri iyo misi yahera Jojo sinzi kumuzi Jojo umukinyi w'amareresi nawe nyine abihagazemwo neza kinanye na Mungu yupo nawe nyine bivuga neza ko yahoze akina muri Major TV umva gushika ino saha akaba atakiri muri Major TV jewe narababaye ku majambo yagiye aravuga mu kiganiro yatanze kwa Diko narababaye ku majambo yavuze akaravuga ibintu vya Major TV ariko uri kuragereza kuraba kuko ndabizi ko nawe wabibonye ndabizi ko wabibonye uri kuragereza kuraba byo Jojo yitwaye mu biganiro ariko aragenda akora ubona ko yitwara neza ubona ko aravuga neza Major ubona ko aravuga neza abo bahora bakinana hari ikintu iyo mwakoranye n'umuntu hama mukavana si ngombwa yuko uwo muntu uza kumusesereza ukamuvuga nabi kuri social media siko ahubwo kora hama nawe akore siko kora hama nawe akore kugira mwese muje ku kivi abamenyesha makuru benshi barakunda gutegana imitego bro siko barakunda gutegana imitego ukacumva nk'ikibaza kubajije wowe ukacuza ngaha kuri micro ukacusanga urirekuye ukacuvuga ibintu bitanakenewe cyane nivyo Jojo ari mu bantu baramuye Major siko kuva na kera cyane na ba Mr Kani batarayizamo na bawetu bose na bawetu bagiye bararamurana ngo nawe niyo wari uri kare yo nawe wakina muri Major oya cyase nakina muri Major je nari muri wetu Jojo twahuye muri wetu Jojo twahuriye muri wetu hama avuye muri wetu niho yazanye Major kandi namatwasumira na manager n'umwe manager wa wetu na manager wa Major n'umwe yari umwe urumva rero ico kintu uca wumva ico kintu Jojo nimba yaravanye ba Mr Kani ntakuri kosa na rimwe ryo kugenda kuvuga abo bahoze bakinana abavuga nabi ngo banaka ngo bameze uku ngo banaka bameze uku kuko bino bintu bro bino bintu ndakubwiza ukuri no musi urashobora kubona Mimimikaye ari wari hit bro ejo ukavyo kusanga ari Angelo man mimurafye ari hit ibintu vya industry niko bimeze ino hit yiwa uri kuraronka siko ntivyazemwe umusaruro hakirikare Numusi urashobora kuba ufise urukundiro runini ya cyane muri bano bantu babakurikirana barabisinema ariko ejo bukeye ugasanga abantu biboneye uwundi mukobwa canke uwundi muhungu azi gukina canke afise igikundiro bro siko afise igikundiro abantu benshi bakora mukunda Jojo ikintu cyo no muhanura kandi Jojo amaze igihe kinini muri ibintu bya sinema nimba yaravanye cyane na Major TV bakavana ha Jojo akabandanya akazi Major TV kabandanya akazi singombwa yuko Jojo yogenda kuvuga ukundi kuntu Major TV canke Major TV bakagenda kuvuga ukundi kuntu Jojo ibyo tubihagarike kuko iyo mugiye kuri social media bro abantu bakora bakurikirana babakeneye kuyiga man ivyo bintu by'amatiku ibintu by'itware muhira bigumiza hari ya nyene biherere hari ya nyene abantu badukurikirana babakeneye kumenya ati
mbega Mr Kane ariko akora gute Jojo ariko akora gute niyahe sinema agezweho niyahe sinema iki urugendo bwiwe ariko uciuza ngaha ngo urumva ngo Jojo ndamwanka ngo Jojo yaranteranije ngo Jojo kiniki niciki bakubarira ati ibintu by'amarangamutima mu bihagarike ego ariko tuko turagerageza kugenda mu mwandiko wacu tumaze imisi twumva yuko Fanny Lavine na Nolaski urukundo rwabo goba ruri ahantu hatemba na Chimamanda yarabivuzeko ubona Nolaski na Fanny Lavine bavanye ubona Fanny Lavine inguvu zizosubira kuba zazine nyine cyane Nolaski inguvu zizogabanuka canke zizokongerekana agusukino uvuga cyo cyane barababeshera ikintu uvuga coco man ikintu cyitwa urukundo ikintu cyitwa urukundo ni ikintu cyatari kuko iyo abantu bageze kuri etape yo kubakana bakavuga ati twebwe turubakanye tubaye umwe twara abantu babiri hari ibintu bimwe tutaba dukwiye kwinjiramwo bya bintu twatangwa tuvuga Mimi na Claude abo Bachimamanda nivyo barakenewe muri industry bro barakenewe muri industry Bachimamanda kugira baze barazana ibintu bishusha entertainment siko ariko na Bachimamanda hari gihe barengera caruka ngo babishizemo inzigo bro siko Fanny Lavine hamwe na Nolaski urugo rwabo bro turaza ama challenge menshi bagiye bacamo turazi ukungene bavuzwe man turazi ukuntu bagiye bavugwa nabi ukuntu bagiye babatera amabuye mba numva neza yuko ahubwo bagize umutima ukomeye siko sinibaza yuko gushika ino saha hoza nk'ikintu coba kije kubomora Nolaski na Fanny kuko bro baratewe amabuye menshi kuri zimbuga zacu dukorerako twaragiye tuvuga ibintu byinshi bwitsanzwanye ariko nibaze neza yuko ahantu bageze nta kintu coba kiko kiraza yo kirabomora urugo rwa Solution Couple kuko Fanny Lavine na Nolaski saga baciyemo zirakomeye cyane iyo baba badafise n'umutima ukomeye bro baba baravanye siko baba baravanye bumve neza yuko bano bantu Bachimamanda baza babivuga baneri nati bande bumve neza yuko barakwiye kureka kwinjira kuko na Bachimamanda bro turaza amabanga yabo none ibaze jewe ni gute ntafata umwanya kuri Anashare ngo mvuge ngo umuryango wa Chimamanda bro siko canke ngo nze kuri Anashare canke kuri Kings Family ngo tuje kuvuga ibintu vya Nerinat bro twebwe turaza amabanga ya ba Nerinat boyos ariko analyze tugira hari umurongo tutarenga umurongo mu miryango jewe nimba ngira analyze hari ibintu vya Fanny Lavine na Nolaski n'abakwiye kwinjira mu muryango ariko iyo bakoze akantu gahuriranye na cinema gahuriranye n'akazi yaba kabi yaba keza je naravuze kino kintu yaba kabi yaba keza nzoza kuri social media ndakivuga siko apari ibintu by'umuryango ariko iyo Fanny Lavine akoze ikintu kitajyoheye abafana canke yanyereye zoza dutanga impano tuvuga ati Fanny kino kintu wagikoze nabi gihindure siko ariko iyo bashwanye Nolaski na Fanny ibintu by'umuryango umugabo n'umugore ivyo jewe nta musirimu muzombona kuri micro ngo ndiko ndaza kubivuga kandi twera tunabisezera ko tuvuga ati mugabo tugende turabi cinema date igeze kuri 11 iyo cinema muze irarenze cinema date igeze kuri 11 genda muyirabe bashe ndanamushimira Fanny Lavine kuko yari yumviye neza kuko na Fanny yarabonye neza yuko muri kino gihe bro nta nguvu nini nyinshi afise muri cinema ariko yarafasha abana yarafasha abana arabazana muri cinema data ba Mr Kane New Generation arafata bajya abana biwe bajya bakobwa azovuga ati nanjye naravyaye arabashira muri cinema arabagira ikini kurana neza yuko gushika nino saha data kandi kiragenda neza cyane yego ariko Fanny baramukumbuye cyane muri cinema kugira garuke arakwiye kuzana ikindi gisasu kwe tugena nyine kuri ico nyine cha Chimamanda yaravuze kubi yaraye atanze post zibiri azitangira ku mwigeme wa novuga kari ugira uvuga umugenzi wa Job arazimya kamera Arise wacu kuva muri timu mutima timu yagutse cyane timu ikundana timu ifise ubumwe budasanzwe bariko baravuga yuko tuzorindira mariage tuyibura urazi none je urazi hari kintu manama mvuga hari ibintu byo muri industry kenshi abantu kenshi usanga bavuga nk'ibintu byinshi
nivyo Chimamanda muze araronka amakuru menshi bro. Chimamanda araronka amakuru ariko Chimamanda ibintu vyiwe nababishiramwe inzigo nyinshi cyane. Ariko urazi no n'igituma bino bintu bivuga muri industry. Kuko muri industry abantu benshi benshi bayirimo. Kenshi usanga bafise abana. Bafise abana badafise oya kumvuga abakobwa bro. Usanga bafise abana ariko badafise abashinga nahe bawo abantu. Siko ari byo kenshi bihora bitera amajambo benshi agiye atandukanye ariko Chimamanda mbanumva neza yuko aba yarengereye bro. Aba yarengereye ni poste zibiri yanditse kuri Alice niyo kuva muri timu mutima. Ariko ubona neza yuko hari ikintu kimwe tutaba dukwiye kwinjiramwe muri family. Ariko na Alice nawe igihe cabaye kirekire bro. Kuko imisi yabaye myinshi tubonye Mandevu John tunamuramusa cyane ndazi yuko arakurikirana ibintu bino biganiro byo mu Burundi bahora babiraba cyane. Yumve neza yuko tunamushimira cyane kuba yarahisemwe Alice kuko hari abakobwa benshi yari guhitamwe ariko gahitamwe Alice. Twarage tubonera abafani Lavine abantu uraske niyo bari kiya gihe Alice atera ivi akambika impeta ikiniki ariko igihe cabaye kirekire bro. Siko abandi baniga baramubona Alice man, abandi baniga barashobora kumubona akavuga ati yuko wamwiyumviye ko kare kumengo ntari karabigira abishira mu ngiro. Ariko tunamusaba John Mandevu umukobwa wacu vuba cyane amukure kwa mama hama adutumire tugene kuzimu ego tugira tuko turayirageza mu mwandiko wacu twegera turavuze kuvyerekeye film yacu ukuntu tuyibona mbega ubona nikiye kintu cyo kongerezwa muri film yacu kugira film yacu ironka kanovera mbega nikiye kintu kurabona kiyo kirabura muri film yacu kugira film yacu ibandanye itera tuko turagerageza guheraheza uno mwandiko nikiye kintu ubona ngaha muri film yacu kiko kirabura nikiye kintu kiko kiratuma film yacu idatera imbere cyane nikiye kintu ubona ko bohindura mu bakinyo ko barakina kugira film yacu itera imbere. Ndemeza neza yuko gushika ino saha film igeze heza cyane ariko turafise bya bintu usanga isinema nyinshi mu gihugu cyacu Burundi. Reka nshingire ntawe umuntu witwa Mr Sami. Mr Sami uraza gusanga isinema ziwe yafashe amaraso mashasha akabazana akabashira muri sinema yiwe. Reka mvuge no muntu yitwa Libert Mr Solo. Barazana amasinema bakayashiramwo abana bariko bararera. Nimbuzi ikintu ca mbere muri sinema y'u Burundi tudakunda kubona n'amaraso mashasha bizogurana cyane kugira bino bintu vya sinema bize biraguka cyane. Sinema yo kwa Sabasi turashobora kuyibonamo Mimi Hey. Sinema yo kwa Mede kaca tuyibonamo Mimi Hey. Sinema yo kwa Nde yo kwa Berindwai zose ukabona zazo Mimi Hey. Tukongera tukabona na ya mazina nyene tugaca tubonamwo Kaduhavere kaca tubonamwo uwundi muntu kanaka bakacaguma hagaruka ya masura ya babantu nyene ariko ugasanga babana kandi bitwe neza yuko bafise impano ntibariko baragaragara. Bisigura neza yuko bro je naravye amasinema menshi yo mu bihugu bibanye ngaho hanze bro uraza gusanga sinema no munsi yakinyemwe muhitinze ejo ukacubona yindi sinema yakinyemwe uwundi mwana utaruzi man utaruzi ariko uvuga ati uyu mwana afise impano ati uyu mwana afise impano idasanzwe ariko aza gusanga isinema zo nga mu Burundi sinema ni babandi nyene mukeneye yuko twotera imbere gute siko abantu rega badukurikirana baravuga ati Mimi Hey akina yicisha bugufi akina ari umusenzi arira bijya bintu rero kwa Bere yakinyemwo uzosubira umubone kwa Sabasi bijya nyene yakinyemwo uca umubona kwa Berindwayo bijya nyene hamuco mari ku sinema yacu tuzobona amayelema mashasha gute cyanga azotera imbere gute kuko nimba tugifise bya bintu ngo nzanye muri sinema ngo naka ngo kubera ngo twicarana ngo naka kubera dusangira Major TV ndazi neza yuko nta gaciro bahora bayiha kera tuvyemeranye muri industry ariko urabaneze yuko ubu ino saha Major TV ari muri bamwe bashobora gufata ingendeshwa bakagenda gukina hanu kanaka kuko aho tugeze barabonye neza yuko sinema ikenewemwe ayandi maraso mashasha bro. Turifuza neza yuko sinema yogera handi hantu kandi gushika ino saha ndemeza neza yuko sinema mu Burundi iri kiratera imbere kiretse neza yuko
ababosi bacu hari ukuntu badaha agaciro abasiniyaste mu kubima ibibanza yeah wana nko ngabashe twicaye urashobora kuzana nka kamera mu ijoro ukamubwira ati bana boss ndakene kino kibanza ukintize ka jarde kawe kameze neza ariko ugacamva nk'umubosi akubari ati ngo uzonka ibihumbi cyane kandi nawe ugira umwamamarize niko rero bimeze niko gahazi kenshi bikiguye cyane ukagenda gusaba hotel ukamubwira ati je mu hotel nzoyicishamwe muri cinema ncishe mu izina ry'iwawe iyi hotel man ariko umubosi akakubara ati ngivyo bintu nibikunda ngivyo bintu mukina byane ngo sinzi niyo bije niki gituma kenshi usanga yuko abasiniaste bacu hari ukuntu bacika intege ariko ndifuza neza yuko kandi tuko turanabibona cinema yo mu gica c'u Burundi igeze ku yindi ntambwe ego reka tugushimire cyane Nkundos kuva muri Ana Share nibaza yuko twasaba gutumako ushobora kugushika muri Kings Family Burundi umuryango wagutse cyane turagukunda cyane turabakunda cyane turanakunda nabe ko baradukurikirana sinzi ko basezera kugira tugende turangiza umwandiko wayo reka ndabasezere cyane ongera ndabashimira cyane nimba wageje ikiganiro kuri uyu munota umve neza yuko ari ibintu by'akamaro ariko nongera nsaba muze muraturungikira n'imibiriro mu makomantere canke amadrapo y'ibihugu kuko ndazi neza yuko ni mudukurikirana muri mu Burundi gusa hari abari za Omani za Saudiya bari Canada Belgique South Zambia Africa yose hope azi ivyuko nyene mu Burundi ndakeneze yuko muze muratwandikira muri komantere mutubari ati jewe nabakurikiranye ndahanaha hama mutanga n'impanuro muri komantere bikwiye aga challenge kamwe ngaho nyene kuri wowe nyene Nkundos dufate nk'uko urafise umugore ego hama uwo mugore ugacutaha uvuye ku kazi agaca kubaza ati sheri utangura kurya jewe cyangwa utangura kurya indya uwo tora gutangura kurya iki uyu mugore baramurya wenda kubajije oyaje umugore baramurya karaga challenge ego umugore sinzi ko bamurya umugore ntibamurya man bagirana oya umbirize bagirana namabanga yabubatse Eka tubashimire cyane tuba turi mu kibanza cagutse ikibanza kiri mu Kanyosha ni MJ ko Eden gifise ni hotel imeze neza gifise Mezoto Passage yagutse cyane ndakumenyesha yuko muri MJ ko nyene hariho n'amaparcelle karagurishwa aba diaspora bari hanze cyane parcelle zagutse kandi ziri mu kibanza kimeze neza murahawe ikaze rero ngaho hari nomero ziba zanditse ngaho murashaka guca mutwandikira ati harakantu mwavuze hama bice bigenda neza turafise na shop ya Kings Family Burundi isanzwe iri mu Kamenge rero nimba ukeneye kwambara ukabegwa urashobora guca kuri izo nimero nyene ni shop ya Kings Family Burundi umuryango wagutse cyane kugira ushobore kwambikwa wambara tubashimire cyane mwe mudukurikirana muri mu bihugu bitandukanye turashimira muri Arabia Tanzania zande hose mubandanye mudushikira mutibagira gufyonda agakengeri na subscribe kugira mwandanye mubona ibiganiro vyinshi turabakunda cyane naho ubutaha ewa ciao ciao